kwakira Alice. Mwibutse ariko imbere ya vyose amategeko agenga kino kiganiro na cane cane kubahawe ijambo. Ego Gilbert turafise abamaze gusaba ijambo ariko imbere yuko tubaha ijambo ndabibutse ko dufise abatumire bane turafise Pacifique Ninahazwa arongoye ishyirahamwe Focode, turafise Innocent Muhozi arongoye Televiziyo Renaissance, Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, hanyuma tukaba dufise na Honorable Leonce Ngendakumana ari kumwe na mugenzi wacu Jerome Kazabukeye ku telefone. Abo nibo batumire bane mushobora kuza kubaza ibibazo kuri kino kiganiro kuri no kibazo turiko turaganira ko uno munsi. Ndabibutse rero ko wifuza kugira ico ashikirije yosaba ijambo tukamuduza hanyuma agafata akanya akabaza ikibazo ciwe mugabo akacerekeza ku mutumire ashaka kukibaza kugira ngo dushobore kwakira abatari bake bashobore kugira ico bashikirije. Ikindi nuko uza gufata ijambo tugerageze tushikirize ivyiyumviro vyacu canke ibibazo vyacu mu rupfasoni atakuvuga nabi, atakoresha amajambo mabi. Dukoreshe umwanya tunyarutse dutumereze ikibazo kuwo dutegerezwa kukibaza kandi dukoreshe imvugo y'urupfasoni n'ayo mategeko tuza gushingirako. Hariho rero umutumire yabanje gusaba ijambo ubwa mbere Bishariza niyaba ariko aratwumva iyo kugurura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke akabaza ikibazo ciwe. Ego ndiko ndabumva cyane. Ego natwe turakumva. Ndaramukije abatumire namwege mwese muriko muratwumviriza mwa kino kiganiro. Ego turakumira mukije natwe duga kwijambo. Ego je mfise ibibazo bibiri sintevye cyane. Ikibazo ca mbere ndacerekeza kuri Faustin Ndikumana. Nagirense n'umubaza gato yitwihweje ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryagiye rirata agaciro mu gihe tuvuga yuko twari mu ntwaro y'imigambwe myinshi, ubu naho twaba twinjiye mu ntwaro y'umugambo umwe, bizogenda gute kwa ya vision bariko baratubwira ya 2040 na 2060 yo kugira Uburundi bwifashe? Akabazo ka kabiri, Uburundi buzoba bugeze hehe mwiyo vision ariko baratubwira bugiye gutwara umugambo wa CNDD FDD? Ego akabazo ka kabiri ndakerekeza kuri Pacifique Ninahazwe. Twihweje mu bashinga amateka buca batangura gusasa mu nama nshinga amateka y'u Burundi, harimwo abantu benshi basa na bafise amadosi amwe y'ubusuma, abandi y'ubwicanyi bwinshi bwagiye burakorerwa Abarundi. Nagomba se n'umubaza abona kweri iyi nama nshinga amateka buca itangura gukora ku Burundi hari ico izomarira Abarundi Abarundi kweri baduserukire bikunde bishike bashike aho batora amategeko akingira umunyagihugu mu bijanye n'agateka kazina muntu, canke koba ari ukubashira mu bibanza gusa kugira babanezereze babashimire ku bikorwa babakoreye? Ego ibibazo vyanje nivyo, murakoze cyane. Murakoze Bishariza. Uwundi yasabye ijambo bwira kabiri ni Transform Doyance niko kazina yita kuri X, yaba ariko atwumva ayugura akamikro kiwe abaza ikibazo ciwe. Kanya Ego turakumva. Gusa natwerekeza kuri Faustin Ngoye Parsem. Nibyo bagezwe harimwo ko batanga imibereho y'igihugu nakaba sinzi yuko witwa Transform mu Burundi ariko aratwumva, kumbure ko ngira amatwi yiwe ntariko arasohoka. Ndi kubumva neza. Ego mugerageze mubaze hanyuma mutumbereze ikibazo.
ikibazo canje gitumbera kuri Faustin Ndikumana mu byo bajejwe harimwo kuba bakurikirana ubuzima bw'igihugu ukungene amafaranga y'igihugu agenda canke se ukungene ubuzima bw'igihugu bwifashe muri rusangi ariko gerageje kuraba ubukene igihugu gifise n'ukungene ubuzima bwifashe muri rusangi mu gihugu cose ni ibintu bibi cane bibabaje utogereranya n'ahandi hose nibaza kw'isi abantu uko babayeho nkabaza nti ko mwebwe muri mu gihugu muhari nta bubasha mufise bwo kuba mugenda mugashikira bariya bategetsi mukabereka ibibazo aho bitumbereye nk'uko mwabyiyemeje muriko mushaka kubikora kugira ngo mubereke igikwiye kuba coba kugira Uburundi nabwo buve mu bintu bibi burimwo busubire bube buzima nk'uko bikwiye. Ikindi kibazo kira kabiri nk'iriya nama nshingamateka iheruka gutorwa niba yarabiravye neza ugasangamwo harimwo abasuma harimwo abagirizwa ubusuma harimwo abicanyi harimwo abatera ubwoba abantu ba kera tubonamwo benshi n'abantu bameze nk'abantu bari babi mu buzima bw'igihugu mu bice bitandukanye mu gihugu cose bavuga nti azoba riya nama yaba asase ku buryo bazavuga nti harimwo abazotinya kuvuga kubera hariho abandi bariko barabacungera ati mwavuga turabamena kwa kundi bari basanzwe babikora mbere yaho ku buryo igihugu bagikoresha ibyo bari basanzwe bashaka kugikoresha nyene harimwo umugwi runaka bakuye bashize ku ruhande. Murakoze cyane n'ivyo bibazo nari murakoze namwe sinzi Alice umunywanyi akurikira ko ijambo ngira umunywanyi akurikira ni nta buntu nta muntu yo kugura akamikro kiwe hanyuma demokrata yikazanura ngira ngo tubanze twakire abo abakurikira turaza kubakira mu gice kabiri. Ego nagize mwiriwe Mwiriwe mwaramutse kumbure bivanye naho ari nitwa nta buntu nta muntu. Ikibazo ca mbere reka ndacerekeze hano bakirabishe kwa Gilbert nk'umumenyesha makuru. Iki gihe turabona amarezo sosiyo hari abakora ibikorwa byo guhesha iteka igihugu ndetse bagakora ibishoboka byose kugira ngo barabe yuko hari ico hinduka mu gihugu, ariko hakaba bamwe mu Barundi usanga bakora ibintu bijanye no kubagwanya bakoresheje ya marezo sosiyo canke amakonti baba barakreye hirya no hino. Nagomba mbaze Gilbert ati muravye iyi ngendo yo gucapuzanya nk'abantu kuko ko twari dusangiye urugamba rwo kubohora kiriya gihugu kugira ngo gikire, mubona iyi ngendo izodushika nahe? Ni gute dushobora kuyikuraho iyo ngendo canke tukigisha Abarundi kubumwe ku buryo uwukoze ibishoboka kugira ngo igihugu gikire Abarundi bose bavuga bati ahakugoye naha, aho wohinyanyura ni hano, noneho urugamba rugakomeza kuri twese tudatukanye tudatyozanya atagucafuza uwagize ese canke uwagize ishaka ryo gukora kugira ngo Ego nta buntu munyemereye imbere yuko mubandanye ikibazo ca kabiri nagomba ndabasabe je ndiko ndaramesha ikiganiro mugabo hano ko ari ikibazo kijanye n'abamenyesha makuru Innocent Muhozi arankurira mu mwuga munyemereye aze kubishura. Nta kibazo reka tucerekeze kwa inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru Innocent Muhozi. Murakoze cyane kandi kunkumbura. Kugira kabiri nagomba ndakibaze nyene Innocent Muhozi ku majambo ahejeye kuvuga mu kanya yavuze ati turavye ukuraho irya ntwaro ya CNDD-FDD bisigaye bigoye mu biciye mu matora kandi n'ibintu bigaragara. Nagomba mbaze niyihe yindi plan B mwamvizaja kugira ngo mutegekanya kugira ngo Uburundi bushobore gukira, kugira ngo mushobore gukuraho irya ntwaro habeho intwaro yubahiriza Abarundi bose. Ico cari kigira kabiri. Ikigira gatatu nagomba ndacerekeze kwa Faustin hano muri Parsem. Muri mu gihugu
muregereye cyane tebe murayibona ibikorwa byinshi murabibona hari imigambwe myinshi turavye igihe twahaguruka 2015 twiyamiriza twazime manda n'amabi ariko arakorwa uhereye iyo ijya ntwari hari ikiza mwarabibonye byose mwarabibonye sino bisubiramwo uno munsi murabona hari imigambwe ubona ko igenda iguma igenda iravura kumwe k'umwana ikurikira CNDD-FDD uno munsi ariko byarageze aho barayikubita no kuri ya mavi yakoresha mu kwavura ikurikira CNDD-FDD mubona ijya migambwe hari uruhare ishobora kugira n'abayoboke bayo cyangwa abanwanyi bayo kugira ngo bashigikire abandi kumwe bahora bafite ibyizere ko bashobora kubaha ibiti runaka muri guverinoma muri parlema cyangwa mu basenateri ubona uno munsi hari umutima muri ko murumviriza muri bajya abantu muri kumwe mu gihugu hari umutima bafite wo kuvuga ati uno munsi rero kumbure twarabonye ko bamwe bahaguruka kiriya gihe bakavyanka bakanka kumbu bazi ko bagerageje barondera ko hari abawujamwo w'irya leta kugira ngo bahebe ivyo kwiyamiriza amabi yariko arakorwa na CNDD-FDD no banga urugero naho bitavuzwe cyane nk'umugambi wa MS baragerageje guca hirya no hino kugira ngo barayiko ari uko byokunda ko bakwega bamwe mu ndongo kugira ngo babakurikire baranga no musi mubona bajya abantu rero nka senere zayiprona mubona bafise ishaka kumbure bazotewe bagatora gatima bakavuga bati kumbure abahagurutse 2015 bari mukuri reka tubashigikire tujemwo neza duhagarare dushikana naho murakoze cyane Alice ngira ukurikira hanyuma duhe ijambo bishure ukurikira ni demokrate kugura kamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe abasigaye bishe bihangana turabakira mu gice kabiri. Ego murakoze ndabaramukije n'abariko baratwumviriza ndetse n'abaduteguriye ikiganiro sinzi ko muriko muranyumva turabumva demokrate murakoze ikibazo cya mbere je ndagitumbereza kuri Faustin Ndikumana kubijanye n'ubutunzi murabona yuko aho bugeze kandi musanzwe muri abahinga muri ivyo uno munsi abanyagihugu mubona hari ikintu boshobora gukora coshobora gutuma CNDD-FDD igondozwa ikemera ibiganiro canke ikabona yuko ubutunzi bugiye hasi cyane ku buryo yovuga iti twikubita agashi duhindure inyuma y'ibura ry'ivyangombwa vyose abanyagihugu baba bakenewe murabona hari ikindi kintu abanyagihugu baba bashoboye gukora cotuma CNDD-FDD ivuga iti turahagaritse turamaramaye kubona amabi yose tuguma dukorera abanyagihugu hari cyo mubona cyo abanyagihugu bashobora gukora ikibazo kigira kabiri ndakibaza abatumire bose bari ngaho abari hose ngenda kumana canke Pacifique canke na Faustin Ndikumana inyuma y'amabi menshi CNDD-FDD yagiye korera abanyagihugu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ubunye murabona ko abanyagihugu babuze ibitoro bataronka ifumbire bataronka isukare bataronka ibinyobwa kwiyunguruza vyaguye ibintu byose vyayangaye mubona hari ikintu kibi cyo bagisigaye CNDD-FDD bisigaje gukorera abanyagihugu b'abarundi kugira ngo batinde bikangura bavuge bati turahakanye bino bintu muri ko muradukorera iri hohoterwa kutubuza kuvuga kutubuza yuko abana biga cyangwa kutubuza amabi yose bagiye barakora hari ikindi kintu kibi cyose gisigaye CNDD-FDD rero bisigaje gukorera abanyagihugu inyuma yuko mu matora no gutora abanyagihugu batoreye ku nguvu byo badakeneye mubona hari ikindi kintu kibi CNDD-FDD yoko isigaye gukorera abanyagihugu kugira hagire igihe turarambiwe n'inkora CNDD-FDD turikanguye turaba ikindi kintu twokora kubijanye na ikibazo kigira gatatu ni kubijanye naguma ndakibaza rero ngenda kumana umuntu reka aramwumva n'umunyapolitike wa kera kandi yagumya mu mugambi we ntigeze ataratamba mugo umuntu reka aramwumviriza biragaragara yuko umengo araciye afite ikizire ku matora rero ngenda kumana uravye amatora ukuntu yagenze uno mwaka wa 2025 ukabona ubusuma bwahabaye hari undi mukenyuro mwamuteze muzokoresha mu matora ya 2027 kugira ngo abanyagihugu babone bati biracyakunda yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwohinduka buciye mu matora kibazo cyane munyene ndakibaza abatumire bose abe Pacifique canke na Innocent Muhozi mu vyo kumenyesha amakuru hariho abantu baguma bagiriza yuko mwebwe muravuga ego
ibikorwa vyiza murabikora mudatabariza abanyagihugu muravuga amakuru ariko arashikirizwa na CNDD-FDD canke n'abanyurujwe mugo asanga ari abantu bavuga bati yamara namwe mukorana na CNDD-FDD mukorana mu mpisho mukorera mu kintu mwo babita kite ugasanga muri ko muracafuzwa ku buryo bunovuga ntibubabaje aba n'abantu badashobora kubaronka kanya nakanya kugira mushobore kugira ico mubivuze ko bikabazazanira mwotanga umuco nyabaki kuri abo bantu bacafuza kuri iyo nzira canke abo bantu babakeneye nabo gushika kuki muri ubwo buryo ikibazo ca nyuma murabona yuko bagize igikorane CNDD-FDD n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye barateguye igikorane cyo gushima Imana imyaka 5 maze ku butegetsi ariko wumvise amajambo Evariste Ndayishimiye yavuze we ariko yerekana ko amatora yagenze neza k'Imana yeretse abarundi bose yuko ubunye bakwiye kumuyoboka bayoboke na programme ya CNDD-FDD mbega y'umukuru w'igihugu amaze kubona ko ibintu byose byayangaye hari ubusuma atanga ingo nimwe afata mu gihugu ngishigwe mu ngiro cenga avunga abone avuga abatwara bashura mu ngiro kugira abanyagihugu boroherezwe mugaka banayishikira muri ayo makosa abayi watwara canke arafise abandi bantu bamushira ko pressure agatwara uko abishatse mbega ubutegetsi bwiwe bwari ko butera bujahe bwo busigaje igihe kingana gute mwoha umwizero ungana gute abanyagihugu baba bakurikirana nyarije mu kurikirana n'abatari bake kandi baba bafitiye icyizere tubazo twanyere utwo murakoze namwe ari sinzi mu nkundiye ngira uwo bahereye ko kubaza ni Faustin Ndikumana ngira niwe yo tangura kwishura egome ashaka kugura akamikro ke Faustin Ndikumana agatangura kwishura utubazo bamubajije Faustin Ndikumana sinzi ko ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe Faustin mwa muri hafi canke sinzi nimba atari karatwumva ngira two genda kuwa kabiri abajijwe ni ego ndumva ego nagira ndabasigurire n'ibintu ko n'ibintu nkurikira cyane banyumviriza ubwa mbere hoho ibi byo mu mugambo umwe uri kubutegetsi canke imigambwe myinshi nk'umuntu dufite ibibazo by'ubukene iterambere n'iki tukiri inyuma cyane y'ubushakashatsi ku isi ingwane zitugarije ibyo hari ugushaka hari itabari leadership hari ugushaka n'umugambo uri ku butegetsi unyumve hari ugushaka woshobora gukora ahubwo ibyo bibazo bikava mu nzira ibyo by'ubukene byose hari ugushaka leadership bishatse ikibazo rero ni ukuzomenya ati hari ugushaka hari kudashobora nibiki mugabo uravye no muri kahise igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu kigeze cya kabiri ku isi n'iterambere ubu yakibangabanganye na leta z'ubumwe za Amerika gishobora no kuzogica imbere bagifise umugambo urya nguravye nyene rya migambo y'abitunganye amabarere igenderako ntasa n'ino yiwacu nico kibazo uravye rashira imbere ubwenge ubumenyi ikindi uravye nkaya za Singapore kugira ibe pays emergent yatwaye n'umushikiranganje wa mbere umwe hafi n'akamyo urya young yuri kwisi kunyene akwiye igihugu ciwe mu kaja ko bukene ahagishyira mu urumva ariko ayo bibiri haro leadership y'umuntu volonté n'iki n'ibyo kuvuga by'imigambi iyo leadership rero yabuze hashobora no kuba runga mucanke myinshi ugasanga igihugu nikigera kibaho kuko iyo leadership ishobora kubura bari ku butegetsi kabura no muri opposition cyangwa byafite igihugu ugasanga wose ugasanga uri kurabura umuntu ariko arimbira inyungu z'igihugu rero bya nicyo kibazo cyambere hajya nicyo kiraba ikibazo kuko iyo ndagize ko uruka by'amaterambere n'iki ujyana dufate no nko mu Buganda uravi Uganda ingene yari yarasekajwe n'intambara ukaraba iterambere ryaje canke n'iki mu by'ubutunzi ujyana Museveni yitwa sibwo ngo niko karorero urabona umuganga wa Museveni usani wari n'iganje muri leadership yazanye na pale yazanye ico yaratumye igihugu kibaza kuva mu ngorane bibaza rero yuko uko genda bizi y'iterambere leadership ni ikintu gikomeye cyane abantu barashobora kuba ari demokarasi nga bakabura DD patriote bakababura bose ugasanga igihugu kivaho aho rero niyo hari umugambo umwe nagira ngene bari mu mugambo uri ku butegetsi rero umugambo umwe arashobora guca haduka kura indani mu mugambo bakiyumvira ngo abarundi bose bari mu mugambo cyangwa bari mu mugambo umwe
muga muri umugambwe nyene hacabaye cyo bitadekura ugasanga hadekura izo kura zigatagura kumera nk'ukumengo ni multipartisme à l'intérieur d'un parti uko abantu burya barite uko batwara n'abari mu mugambwe si kumwe agiye tukunda kuvuga tuti iyo tuko turasubiye twavuga tuti muri kahise ati Bagaza yarakoze uko by'iterambere yaragize iki kandi benshi bakabitakaro hari n'igenda abategetsi yo aravuga tuti amabara yubatswe iyo tuko turabiraba byakoze kuri Bagaza nta n'umwe atabyemera muga Bagaza yatwari mu mugambwe iprona ugasanga n'atwari mu mugambwe iprona wamubanjirije amabi yakoze mwana witogore mu mugambwe iprona urumva woza kompara izo regime zibiri hari ibintu zitandukanye Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri bazitamira ngo Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri Repubulika gaho umugambwe koma witwa kwa umwe urumva dakenshi leadership y'abantu no mwina ari mu gutegeka rashaka kwaduka dekura abonye indani irikura no kuvuga ati abashaka les progressistes bashaka ibintu byohinduka neza abandi bagashaka bari conservateur amaruko ugasanga rero igihe leadership itsinze icyo byo gushira gutera imbere ivyo rero muri dai n'iterambere uko ibintu biba ariko none wafise ikizere cyuko bizogenda icyo cyizere je cyo bagura ikizere cyane ngo ndiko ndagire nguko nabibona uko nabivuze scientifique ingene bigenda kuko no muri Tanzania cyama cyama prino Tanzania n'igihugu gikomeye ngaki tarigira kigira amabi amakuba muri ibi bihugu byose by'iwacu niyo Tanzania nagira impunzi z'abatanzania ziri hanze igihugu cyakiriye impunzi kuva kera igihugu cyafashije kwikukira byinshi abo umugambwe ari cyama cyama prino ngaba leadership yagiye ihinduka nyerere akaza n'abandi kandi bakagira mu Bushinwa Deng Xiaoping bari ara base de réformes économiques zikani Bushinwa ngaha Deng Xiaoping yatwaye Bushinwa kuva muri za 88 yatwaye de réforme aragira ati ibintu byo kugira communisme leta ariyo ikora byose sivyo je ndabajanye mu yindi ntumbero yo kuzana liberalisme ni kama entreprise étrangère akaza ni iki on lui doit se réformer doit se mugabo ni mugambwe wari umenye n'uko ikibu icyo nje nasigurira abantu nuko muri vya demokarasi leadership y'abantu ikintu komeye cyane mugambwe ku butegetsi rero nabo nyene kuvuga ngo nibo bonyene bagira bikore baragaba kwitagira aho gwe faiblesse kubi gusanga byose atabuzobitereranya byose ari buzobibaza tabango abara bocaye baragize gute ibyo rero nibaza yuko leadership icyo kintu cya mbere gikomeye ibihugu bidatse gutera imbere uko umulidera amaze umwanya muri arashobora kuza ari umulidera akomeye akagira hanyuma nshinjaniranye na kijyano bariko baravuga ati abanyepolitiki urabo ngo bizohinduka cyane ngo nasende burya rero n'abanyepolitiki bo muri opposition cyangwa n'abandi barakwiye kuza bari abanyepolitiki nyine ukaba umunyepolitiki ubaye karatu kagira gute sivuze ko bica byera mugabo iri fo kuko umunyepolitiki avuga ati je mparanira ati uravye ndanyakaro nka Senegal umuntu ko wadagiti yagitabura gushinga umugambwe cyo byare pokini y'umugambwe wa Leopold Sédar Senghor bya mugambwe w'ikupiza abasocialiste wamengo n'umuntu w'umusa barapfuye wade yagiye gushikira ubutegetsi après nyuma ari 26 muri 2000 yatabuye utagufunga muri za 2022 nitera Mitero uravye kiriya gihe atagushika umugabo wa socialiste bava kumingo n'umusazi cyari zo nibana yumva yayitanguye muri senkano kombe senka yagiye gushikira ku butegetsi après hatra muri 81 niyo gushikira aba socialiste bashika ku butegetsi mu Faransa kubera avuga ati ndi umunyepolitiki naho muri Senegal uyu mu premier ministre agaco yaho oramwo mugo buri premier ministre yahora mu gacu murabizi gere yapfumwa nabi hariho rero impunze mateka bategetse mbona akabagira gute mugabo ivuke memeri leadership y'uruputsi bandanga naye ivuga ati arani inyungu z'abarundi z'abanyagihugu cy'abarundi ntigeza kuguma kandi igihe kirashobora kuba kirekire nuko abarundi ari pasi kirashobora kuba kirekire 30 mugabo CNDF abantu bagumye kwarundi iryo changement iratinda ikaboneka ubwo n'uburundi ko takwere ari umufaransa mba européenne ya ise yashinzwe umuganga muri 72
abazi ko opera tuzi ashika no mu nama nshinga mateka akagira majorité mu nama nshinga mateka après 30 combien d'années c'est ushize umuganga muri 72 extrême de mugabo tuko twatangara opera avuga ngo ngiye favori même face à Macron muri élection présidentielle après de 50 d'années Faustin Ndikumana mutwihanganire gatoya Faustin nimwaba muri ko muratwumva Faustin Ndikumana nimwaba muri ko muratwumva ari abari ko badukurikirana bariko bavuga ko batariko barabumva sinzi ko mwokwegera ka micro baguma twandikira batubwira ko kuri za Facebook n'ahandi batariko barabumva neza kugire kanongereze uri mesinzi mugabo ubu ni sawa ego me ubu ni sawa biriko biraza ariko nimba mwoba mwambaye ama écouteurs mwoyakura nimba mwambaye ama écouteurs mwoyakura kuko numva ijwi riko riraza mwobandanya ego turabumva nariko nabare sindaho naringereje bakatanguye kunyumva naringeze kubiki eka ngira mwobandaniza aho mwari mugeze babumva ariko ntibabumva neza nariko navuga rero nariko mvuga nti iyo ngwa n'abanyepolitike ntangakaro kuri ba wade bamaze imyaka 30 mu opposition banigana abo ba Sonko muri Senegal bapfurwa mu basanga ubu ni premier ministre n'abanyepolitike guhindura les avis n'abaperezida bamwe muri Afrika bamaze kwiyemeza kudahindura ibwirizwa shingiro umugabo bageze ibyakiyezo kazoba mu bagira barihindure ibihugu bitandukanira ku kugene abanyagihugu bamaze gukerebuka cyo bakavuga bati ibintu bimeze uko ikindi rero nashaka ni ibi byantuze ibi bya nako nako by'umugambo yuko no mu mugambo hari abadekura ntakaro yuko nko muri pro nabagaza uko yatwaye siko wamwangije yatwaye donc marede ko yari umugambo umwe yaba umugambo yipro ngo wasanga ntibatwaye ico kimwe donc leadership nayo nako ari ikintu gikomeye cyane ubushobora ko navuga umugambo we mugabo ugasanga muri leader yitwa Deng Xiaoping niwe yatumye ubushinwa buja kuri economy moderne yo kuva muri ya communism umva ya umugambo cyo ngambe ni leadership y'umuntu y'abantu kenshi irakunda abanyepolitike nako ndazereho mu Burundi baza baramenyera yuko nta yindi solution mbona solution nuko haba unity ibandanya kutaruha kwamizako ko histoire nous a appris beaucoup de choses none ugira mu 80 byari sinze ahantu ariko ndabona agafoto ka Setogere ka kere ejo bundi mbonye ahantu ntuzeyi mu butu sesese kuyicaranye na Habyarimana yicaranye n'abagazi bariko baragira hari 84 icyo gihe baguhaye interview uburyo umwe muri abazo tindabe ku butegetsi bashaka kurota nabivuga ubona rose nubona nayo mwengo nubona niyo byuciye ndabona l'histoire a fait autrement je nibaza yuko hari ikintu cya patience limitation des événements ziguma zihari kandi nta muntu ashobora kubuza l'impact de l'histoire dévoriwe ngo nuko ari kashyikiza des discours passionnants cyangwa ngo yifuji bishoboka aho nagira rero umwe sinamukuri muri bugishitse yari vague l'évolution de l'histoire des événements abaperezida muri Afrika babamo n'abatate bagiye mu Faransa discours de labor bari bayizi kwizoba mugabo yabane événement kandi la création mouvement démocratique muri Afrika pour vous dire que abantu nibaze ngamba je muri défaitisme ce sont des faits tuko twabona mugabo changement igumirondi amashira hamwe atani inyungu za politike je bashaka kuvuga bati swangu yavyera te mugajya nige zo agapasi ngo je sinavuze ngo je ushaka ngo je navuze ati so leta civile ashaka kugira ibibazo navyo nere tukiza kuvuga ko yagize ibibazo rero twatugira gute igara turabivuga nyine tuti iri tegeko siryo iri niki ejo bakaza bakaca Juri ragiye Faustin Ndikumana sinzi ko muri ko muratwumva yego ejo rero nariko navuga ejo ugatusanga birahindutse donc c'est une unité ujya premier ministre wa Senegal yara
mukomeze sinzi ko muriko murishura twebwe cyangwa muri Senegal yarafunzwe aragira uti bamuburabuza ujya president yahora ashaka guhindura ibyo bashinga ngo byarase uni premier ministre n'ujya president ari kujya president we yahora umuntu asanzwe cyane mugabana batwara igihugu en fait les vagues d'histoire les limitations des événements nta muntu ashobora kuzibuza mu discours yavuze no munsi cyane ese tukaba yanende niko ibintu rero byari bimeze ikindi yavuze amajati mbega ibyo muterera yego gutera twatereye cyo gituma nti igihe burya kizotinda kigeraho ibyo turiko turavuga bitinda bikaba ari byo biri imbere burya nabo cyakeza akabona bati ikintu aho twavuga ati bashiraho na vision y'uco gusunga nayiba bitaraja mu ngiro mugabo bakabona bati burya inzira ni harya batinda rukuzura ati inzira ni none ubwo bukene ico gitoro tubuze ico ibyo byose tubuze none bikora kuba opposition gusa nabari mu muri kubutegetsi gitoro nta banyagihugu bari mukene baja kwisoko imwe ntibagira gute irafise umwanya mugabo jiwe nibaza yuko ahubwo abo kubutegetsi bari mu kubutegetsi bumva bahageze ko bikangura mu gufata ingingo zikomeye kugira ibintu bishobore guhinduka sino nta muntu ashobora kubuza les vagues les mouvements limitations des événements yuko zihindura ibintu bayendagejejeho. Ego murakoze sinzi ko rero ngenda kumana muri ku murongo muriko muratwumva namwe mwo kwishura utubazo mwabajijwe. Ego ndabumva sinzi ko namwe mu nyumba turabumva ijana kwijana. Allo ni turabumva ijana kwijana muduge kwijamba yego mwishura utubazo. Nta bibazo byinshi nabajijwe wa nyuma demokrate niwe hari ikibazo yatubajije twese ati mbe none murabye amabi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD maze gukorera abanyagihugu ati hari icyo bagisigaye umugabo mugambi gukora kugira abanyagihugu wumve ko ibintu bitegerwa guhinduka. Urabye umuntu arabye ibyo umugambi CNDD-FDD umaze gukora kuvugiza muri iki gihugu kuvugishika hatanguye ku busuma bwa yandeke barokone hari ibintu byo kugira biturire kunyuruza itunga kunyuza no gusesa ku itunga ry'igihugu bibumurengera abantu benshi baranyurujwe wageze mbere aho ariko bazimanganya burundu intwaro ya demokrasi bakagomba kutugarukana mu ntwaro y'umugambi umwe bakavuga ko ariho twotera imbere ariho twobana neza imbere bagaca bavuga bati uko mu bugombe bw'Imana no gushaka kw'Imana umuntu arashobora kwiyegura akavuga ati ngira nta na kimwe gisigaye gukora kugira ngo abanyagihugu babe hasi. Naje ndaco mbona nibaza nguko demokrati abishikiriki mwama bamaze kuba menshi cyane ararenza urugero ariko iyaba mu Burundi abantu tutari mu migwi myinshi inyuranye migwi y'amoko migwi y'imigambwe migwi y'ibi cyangwa biriya kwari kuko gufatira kuri ico cyumviro cya demokrati tuti ibintu bimaze kuba muri imyaka 20 birarenze ubu rero ingufu dufise uburyo dufise ubwenge dufise aho kuguma twirirwa dutana kuniko twagiranya tugiye kubishira hamwe hanyuma ibi bintu bihagarara no nzabakeno bwande naje ntapfo mbona mugabo sinokuyora nguko yebuye. Icyakabiri yambajije yakibajije yavuze ati none we kuri umunyapolitiki wagumye urakurikirana ibintu bijya no inzira y'amatora tukaba tubona ko yananiwe hari cyizere wowe ufise ubundi mukenyero wowe usiganye kugira ngo inzira y'amatora ishobore gutorera umuti ibibazo abarundi bafise. Jewe namubwira yuko icyizere ndagifise ko ndakurikirana
ingene abantu bariko barakora hirya no hino abari mu gihugu n'abatari mu gihugu ndabona bose ko bafise ishaka ry'uko ibintu byohinduka ndumviriza abanyapolitike ndumviriza amashirahamwe yigenga ndumviriza abamenyesha amakuru ndumviriza abanyamashengero ndumviriza abanyagihugu mbere ndumviriza n'amakungu abantu bose bavuga bati ibintu biriko bira mu Burundi nishobora kubandanya no kuvuga rero ko icizere ndagifise iyo ntabagize icizere n'ibiganiro navyo kuza mu nta bya politike nobandanya atacizere mfise yuko bishobora guhinduka bizohindurwa n'amatora. Muhozi yavuze ati ntahinduka bigishoboka biciye mu matora. Birashoboka navyo nyene birashoboka abantu baravye intumbero ziriko zirafatwa n'umugambi uri ku butegetsi muri umwiheburo nawe nyene uri nukumenya ko umugambi uri ku butegetsi nawe nyene uri umwiheburo ibikorwa nk'ibi uriko urakora twahereye ko tuvuga ko amatora ategurwa na seni akaza gusigurwa n'abari mu butegetsi abari mu mugambwe ibi byose ni umwiheburo byerekana umwiheburo. Jewe ndavuga nti iyo nzira n'inanirwa y'amatora abarundi ntazoca bayakubaho kuko n'amatora atarabaho abarundi twarabaho ubuzima buzobandanya mugabo buzobandanya umunyagihugu atigenga adafise ubwigenge ariko ubuzima butegerezwa kubandanya. Hariho rero amayira menshi abantu bakunda gucamwo jewe mvuga ivy'amatora hari abavuga ibyo gufata umuheto gukoresha umuheto hari abavuga ivy'ibiganiro muri izo nzira zose ntihazobura izoshika. Ikiboneka nuko hategerezwa kuba inzira imwe ishika muri izo kugira abarundi bave muri izo ngorane. Murakoze rero Ngendakumana. Innocent Muhozi hari akabazo naye nabajijwe hari n'akandi babajije ngira mwo kwishura hanyuma Pacifique acaza kwishura yabajijwe byinshi kugira ngo twakire abandi banywanyi ku murongo. Ako babajije n'akahe mfise ibibazo bibiri nanditse byo marezo sociaux n'ingene ho impinduka cyari rezo sociaux naciye ndakirungika iwa bon byo marezo sociaux urumva marezo sociaux ariko ubishatse wese abishoboye nibaza ko je nta mwanya ndabitako na gatoya maze imyaka myinshi ku marezo sociaux kurakora hari icyo ukora kimenyekanishwa bigashikira benshi ntihabura abagira icyo bakivuze ko gutukwa kuvugwa nabi nta mwanya ndabitako n'ukuri nta mwanya nabutako na muto kuko nibaza ko umwanya tugomba kuwushira kuri tureke kwicwa gute tureke kuzira ubusa gute dufungirwa ubusa tureke kwangazwa gute turonke umutekano wa twese gute tuve muri ubu bukere buriko baratwica gute nivyo bibazo jewe vuga nti inguvu n'umutima naho tugomba kubishira cane ugutuka ukuvuga nabi ntaco navuga uyo nta kibazo kinini ashobora kuntera uwumviriza bikurikira nawe arafise umutwe wo kuvuga ati ibi bintu nibiki uyu muntu nibiki uyu ninde yamaze iki canke niki atamaze ivyo no kubirekera uwumviriza akamenya ntawo kwama ariko arisigura kubivugwa n'uyu canke uriya ubona ko bagerageza kuguca intege. Nibaza ko ukwifokaliza ku bintu vyangombwa biduraje ishinga twese biteye ikibazo ku gihugu cacu je nuko ndabibona nta mwanya wo gutana ukuri cane kuko ngo naka yavuze ibi naka yavuze biriya naka yadukanye ibi naka yadukanye amakite nibiki uyu mwanya ntawo nobitako na gatoya kabisa kuko baba bariko barantesha umurongo w'ico ngomba kuba ndiko ndashira kwinguvu ko ubuzima burafise aho bugarukira ntawe amafise umwanya wose turafise aho tuzogarukira muri uyo mwanya rero dufise ubuzima ni gukora ivyangombwa ukiyarashiza ukagira ama priorite abakuvuga nabi yego birashobora kubabaza n'ukuri ariko ukabigira bitoya kuko bisanzwe ari na bitoya je nuko ndakibona ikico ku marezo sociaux ariko benshi cyane hari abakorera ubutegetsi hari abandi atawuzi ico bakorera ico arico ivyo rero uwo bishiramwo energie yiwe yosanga ahereye muri ivyo nyene nico yagomba gukora kingira akamaro ku gihugu ntacakoze je nuko ndabibona changement aho yova turumvikana ari wose finalement kuko avuze ati inzira ni zitatu hari ibiganiro hari amatora hari abafata umuheto ati ntihabura imwe muri zizoshika nivyo nyene aho turi kumwe kabisa ukugerageza inzira zose zishoboka abarundi abantu nk'abandi n'ukuri umuntu n'umukomeretsa guguma umutoneka aguma araba hasi agume yicaye
aveho ntaco ngo Imana izoza kuntabara. Imana yaguhaye umutwe, yaguhaye inguvu, yaguhaye ubushobozi bwo kubona ikibi n'iciza, ugomba kugira aho uvuga ati ibintu ariko sibyo, ibintu sibyo ndiko ndakorerwa, ibintu mugenzanje ariko arakorerwa sibyo, ibintu mubanye ariko arakorerwa sibyo, ngomba gutora inzira ituma kurya n'abandi mu bindi bihugu batoye inzira z'ingene bava mu gukandamizwa nk'uko turiko turakandamizwa no musi mu gihugu cacu. Sindinda kuvuga mu nzira n'iyi canke iriya, mbwa ico mvuga nibaza ko tugomba twese aho turi gutegera yuko dufise uburenganzira bwo kuba iwacu mu gihugu c'iwacu, tukabaho neza, tukabaho twubahirijwe, tukabaho tuyobowe neza, tukabaho dufise umutekano twese, tukabaho dutera imbere nk'abandi bo muri iki kinjana turimwo, tutari ba nyuma kw'isi. Twebwe aba bantu nta nico bari bafise, bari bakwiye kugira bavuga, batugize igihugu ca nyuma kw'isi mu butunzi. Ivyo birafise ibintu bindi vyinshi bikurikirana bisigura. Ntibikunda ko twitwa ko turi abanyuma kw'isi tutari, nous ne sommes pas maudits, nobivuga mu Kirundi, twiga amashuri amwe nk'abandi, dufise umutwe ukora nk'uw'abandi bose kw'isi. Ni ngombwa ibi bintu tubivemo, tubishizwemo n'iki, tubishizwemo n'ubuyobozi bubi. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ubwo buyobozi buhinduke. Inzira izo arizo zose zigomba gukoreshwa kugira dusubire tugaruka ibuntu, ko batujanye mu kuzimu. Tugomba kuva muri uko kuzimu tukagaruka ibuntu. Ivyo ntawe uzobidukorera, tugomba kubyikorera. Je mbona ariho twoshira energy yacu yose, kandi tukabikora tuzi ko umurundi wese ni sacré. Umurundi wese ubuzima bwiwe ni katihabwa. Ukomeretse wese nitwe twese tuba dukomeretse, tukaba tubizi. Nabo bene wacu bariko barakora aya mabi, tukaba tuzi ko tutagiye kubihora, ahubwo nabo no kubatabara kugira baje babeho baruhutse, kuko burya ntibaryama na gatoya. Ntibaryama na gatoya ko ibyo bakora barabibona, barabizi. Ubukire buri mu gihugu barabubona, amaboroga ari mu mabohero barayabona, ababaza biwabo iyo barengeye baravyumva, abari hanze y'igihugu bashaka gutaha iwabo barazi ko bariho. Ibyo byose bituma bataryama nabo. Ni ngombwa haba impinduka idatuma dusubira mu bintu mwene ibi, tuje twaba abantu nkuko twigeze kuba abantu kuri ba sokuru na ba sokuruza. Ibibazo bitorerwa inyishu mu nzira zumvikana, ari amatata ataturwe n'abashinga ntataturwe na sentare, ari byo gutera imbere abahinga bakora akazi kabo ko gutora inyishu z'amasoko ntangaguvu, zo kurondera amafaranga y'igihugu nyene yosubira akaduga, zo kuronka imiti, isukari n'ibindi byose. Igihugu kiyoborwe n'abantu bashoboye kukiyobora, kuko burya n'aya mademokarasi n'ibindi dukwiye kwikuramo yuko umenga abantu baje kurondera igiti, kuko niba buje kurondera igiti ni ukuvuga ko uje kurya igihugu. Uje kurya igihugu, ntuje gutora inyishu z'igihugu. Urondera inyishu z'igihugu rero aba yemeye kwikorera umusaraba, ntabaje kurya abantu. Abarondera ibiti bose baba baje kurya abantu. Aho tugeze saho kwiyumvira ibiti byo kwiteza imbere cyangwa byo kubaho neza, no kwiyumvira nyene tuva muri uko kuzimu turimo tugasubira kugaruka ibuntu. Murakoze Innocent Muhozi. Pacifique Nahazwe mugerageze kwishura bishariza uyu Transform Burundi nawe nyene yababajije, mwishure kandi na Demokrate. Murakoze, byashika mu kumva ari ikintu gihambaye bambajije nishuye ko muze kumfasha. Kabazo hari wavuze akabazo kajanye nabo babona mu nama nshinga amateka y'uno munsi, bati babona y'abicanyi, babona y'abasuma, hariho n'uwaciyongera ko ati mbega noneho igiye kuba Assemblée nationale des assassins. Ni amajambo yiwe sije ndayakoresheje, ariko nk'uko abibona nanje niko uko bagiye barabivuga ndiko ndabibona. Uravye inama nshinga amateka abantu bayirimwo, usanga kumburengera hariho no kwitukisha, n'abatwara nabo nyene baragera naho bitukisha. Niko abakora ayo mabi barayatumwe, mugabo urinze ubona nk'umuntu yitwa Shabani nimubona bamugize umushinga amateka, uribaza aho intwaro ibigeze. Hari umunyagihugu umwe w'Imuyinga yanyandikiye ati twebwe kubona Shabani abaye umushinga amateka naho mweho mu bigaya, ati tweho twabikengurutse, ati kuko ubu agiye kumara umwanya munini i Bujumbura, twiteze ko ivyo kutunyuruza no kutwica azoduha agahengwe i Muyinga. Murumva aho ibintu biba bigeze. Hari n'ubundi yambwiye ati nkeka bagomvye kumushiraho yogabanura gukora amabi yahora akora. Ku bwanje kubona umuntu nk'uyu ari we yitwa agiye guserukira abarundi, agiye kwitwa honorable,
ni ishusho y'iyo ntwaro nyine ahigeze ku bwanje rero intwaro ishobora gufata umuntu nka Shabari nimubona kira munsi tuvuga ku maraporo abo anyuruza abo yica abo yahondaguye kuva muri za 2006 havugwa bwa bwicanyi bw'imuyinga bw'abatawe mu ruvubu gushika uyu mwaka wose uheze ubuho bari bamwongeye kurongora imbonera kure muri Buhumuza yose ukumva vya bikorwa yakorera imuyinga yagiye kubikorera mu Ruyigi yagiye kubikorera mu Cankuzo bamwaguriye akarere anyuruzamwe abantu ukumva uwo muntu barubahutse kumugira umushinga amateka je numva atani kindi dusigaje twovuga kuri iyo ntwaro hari wagize ati mbega CNDD-FDD yoba hariho ibibi isigaje kurusha ivyimaze gukora novuga hari igihe mpora ndavyibaza gutyo byarigeze kushikira ugasanga ndavyibaza uko ntije ivyo namaze kubona nibaza ko atacoza gisumba ivyo twabonye ariko nta na rimwe itarantangaza bamba bafise ibindi bashobora gukora biba bisumba n'ivyo twamaze kubona muri rusange twoshira mu mutwe gusa ko ari intwaro y'ikibi ukishiramo uti intwaro y'abicanyi nta vyidashobora gukora n'ibyo wowe udashobora kwibaza mu mutwe wawe yo ibi bishobora intwaro y'abasuma nta kidashoboye kwiba n'ibyo wewe wibaza ko bitokwibwa yoyo ibishobora kuvyiba rero ku bwanje ngira ico twohindura no kutangara iyo tubonye bakoze ibibi kuko ni intwaro yagenewe ikibi gusa ni intwaro yubakiye ku kibi ku kubesha ku kwica ku kwiba ku kwambika abantu no guteranya abarundi nkurikije nk'imvugo uko bagiye baragenda ukaraba n'imvugo ziriko ziravugwa hari ico tutashizemo kare mu byo nka President Ndayishimiye yavuze uravye mu mwanya wa mbere bakije 2005 intambara babona ko baje kugwana na Frodebu cyane niyo babona gose hakaba na Paripehutu yari rikiri ku rugamba ku rubuga rwa politike Frodebu ntavyo batayikoreye barayigaburamwe imice ibiri barakora ibishoboka byose ku buryo Frodebu isa nifuditse mu nzego z'igihugu sinovuga ngo ku rubuga rwa politike ariko mu nzego z'igihugu ubona ko Frodebu bayigijeyo gose ubu tugiye kugira imyaka ngira 15 Frodebu itakiri mu nzego hanyuma bamaze guheza abo inguvu zagiye cyane kuri CNL ikiri FNL hanyuma CNL nayo urabona baragenze gushikaho uyu mwaka basa nuko bayigijeyo hariho iprona cyado cha iprona casa nuko bagumye bakeneye ko ibaherekeza naho bagira aho bigizeyo bakagira aho bakwega bagumana ariko nayo nyene urabona ko uyu mwaka bageze ku ntambwe bavuga bati twageze aho na iprona atayo tugikeneye rero wumvirije ijambo umukuru w'igihugu yavuze abo asa nuko yerekana ko afise ko ikibazo muze musubire mwumvire ijambo yavuze tariki 23 20 ngira ni 14 tariki 14 aho yatanga conference de presse yavuze ati ingorane abona asigaranye nibijya biharuro vya 40% na 60% mu kugena abantu mu nzego hariho abo nabonye mu magroupe ya CNDD-FDD bakibona batowe mu nama nshingamateka nabonye baciye batangura guhanahana mu magroupe yabo ngo abatutsi babaye benshi mu mugambwe ngo bararaba neza ngo uko bivye iprona bazohava biba CNDD-FDD hanyuma mukuru w'igihugu nawe kaca wumva ko afise ikibazo c'ivyo biharuro aranavuga ati nta kintu kibabaje nko kubona umuntu yarashoboye amabanga ariko sinshobore kumugena nkabuzwa na 40% nkuko yoba avuze ko ubwo ruhande ruvamwo 40% ngo wari urimwe abantu badashoboye ku buryo yisanga ateza kugena abantu ataco bashoboye abari babishoboye bari mu rundi ruhande mwagasanga ibyirwa shingiro riramuboha rero kimwe mu ntambara nibaza programme basigaranye hari hico kuko naco nyene carabonetse mu gene batwaye muri imyaka iheze aho ivyo biharuro bitavuzwe vy'ukuri wasanga bakumira bafatira ikumira ryafatira ku bwoko rigafatira no kuri politike hariho gukumira abatutsi mu nzego hariho gukumira abasenere kuko bari mu nama nshingamateka uravye ko amasezerano yarusha yavuga
abantu bafise ibibanza bari bafise mu nama nshingamateka bobaye bategerejwe kuba bagenwa no mu bindi bibanza. Rero ikumira ryahora rihagaze cyane ku kwirukana abatutsi aho bitavuzwe ko bazoronka 40% nkuko ndayivuze ko dufate nk'akarorero nk'urwego rwo babura amatari muri leta biravuzwe aho bavyubahiriza, ariko ugeze nk'urwego rwo babura amatari kubera aho bitavuzwe kubabura amatari 18 igihugu gifise, wasanga babura amatari b'abatutsi ari 2 canke 3, avuga bajya abasirikare 2 w'Ibururi n'uw'Imwaro, hakaba umukenyezi yatwara mu Ruyigi asanzwe ari umukenyezi w'ubugendaniro mukuru w'igihugu, avuga ati n'umututsikazi ntabyo nzi, ariko wumva ko hariho bene aho hantu hose bitavuzwe abatutsi baca bavamwo. Uravye abatwara indero mu ntara uza gusanga ari nk'umututsi umwe canke 2, abatwara amasentare mu ntara, abatwara indero mu ntara, abatwara ibisata byose bikomeye mu gihugu, byagera ku batwara iperereza ho mu ntara bose usanga ari ubwoko bumwe. Rero numvise avuga gutyo ko ikibazo asigaranye ari 40 na 60, nibaza ko intambwe ikurikira ayo kwikura ko ubwoko yo badashaka abona mu nzego. Rero sinzi kuguma bigizayo mu mperi iyo bizogarukira, kuko umugani wa Faustin ati wanka opposition hanze ukayihamagara iwawe, buriya muri uko kwigizayo azisanga hageze kwigizayo abo basangiye urugamba nabo, kwigizayo bamwe mu bari kumwe azoguma abona hariho abandi umenga ni intambamyi, aguma asigura ko ari bo bamubujije gushika yisange hanze nawe yagiye. Hari uwundi yabajije ikibazo Innocent yishuye ko neza yakitwaje twese, numvise nayo kukivuga ko ariko kuntu Innocent Muhoza cishuye biratomoye, ikica abantu badutuka yambaye ati bavuga ngo muri kite, ngo muri CNDD-FDD nibaza ko atakubata ku mwanya. Je nuko intama hari umwe muri bo yigeze kuja kurondera umunyamabanga nshingwabikorwa wa Focode, aramubwira ati mbega none ko Pacifique tumutuka imisi yose ni kwereka ataza kutwishura. Hanyuma nawe arababwira ati none ko mwebwe mu mutuka mukagira Imana ntabishure, ingorane mufise niyihe? Ntimwumva yuko mumututse ibyo mutuka biba bifashe? Nimunezerwe rero nukuri ntihagira abantu bitega ngo ejo ngo bazonuka cye nishura. Nta kujya Innocent yishuye niko nanje meze, nta mwanya mfise w'abantuka, ntawo mfise nubabwira yuko rya space atari zo nigera numviriza. Abantu barambwira ngo umviriza ngo uyu munsi bakuvuze kwibi, uwundi munsi ngo naka yakuvuze kwibi ngo kuri YouTube, ngo naka yagututse ibi. Ndababwira nti mana yanje je mu amahoro, nguma ku gikorwa ndiko. Nimba hariho umuntu ariko aratabariza uwiwe banyuruje umpamagare, nimba hariho umuntu avuga ko afungiwe ubusa umpamagare, aho ndaza kwitaba. Nimba hariho umuntu asaba icyiyumviro kuco yibaza igihugu niyo twosangira ivyumviro kugira tugikize, aho ndaza kwitaba. Mugabo ngo je nzotumwanya wanje kuza gusigura abantuka, nukuri n'igikorwa cabo, nimba babihemberwa nimba batabihemberwa, nukuri niko kazi kabo nibagakore. Nawe mukumbaza babivuze neza cyane, bavuze uti abagutuka, nukuvuga ko ubwo butumwa bakora ubutahura ko ari ugutukana. Rero bareke igikorwa cyabo cyo gutukana bagikore, nibongereze n'ukuri umwete wabo. Jewe sinzobagora, sinzoza kubishura, ntituzoza guhangana, nukuri nibanezerwe bakomeze ibanga ryabo n'iryo batoranye nibaribandanye. Je ntangorane mfise kuri bo, nta n'urwango ndabafitiye. Ntihagire uzokwibaza ngo twoba twankana ngo ndabanka kubera ivyo bavuga abantuka. Ejo uzogira ikibazo nzomwakira kujya nakira abandi, n'abarondeye kunyica narabikoze, nzoguma ndabikora kujya. Nta mwanya nzotakura abo bantu, mumbabarire. Hariho abantu benshi barambwira ko babaye cyane iyo bavyumvirije, muhumure bareke bakora igikorwa cyabo, nanje nkora igikorwa canje, n'abandi turi kumwe dukora ibikorwa vyacu. Ababwira bati turabe ingene igihugu gikira, turabe ingene dufatanya dushiramwe inguvu, turabe ingene ibi bintu intwari ikora vy'akamaramaza bija habona kandi tubigwanye. Abo tuje hamwe tubandanye igikorwa cacu. Ababona ko batoranye kudutuka no kuduca intege, nabo babandanye igikorwa cabo. Umugani bamwe muri Bibiliya ngo reka byose bikurane nibakora akazi kabo, natwe dukora kacu. Ntawo buze umuntu kwiyumvira no kuvuga ibyo we yiyumvira ku bandi. Ni naco tugwanira uburenganzira bwo gusohora ivyumviro nibavuge ivyabo. Hanyuma
sinzi ko mwumfashe nk'ikibazo gikomeye cyane mubona noba ntavuze ko bambajije. Ikibazo mwabajijwe mwese na Demokrate Leonce yagize icyo kivuga ko muhozi kubizokurikira kunyishu abona mu gihe mubona yuko kumbure aho bigeze atacyo bagisigaye cyo tangaza abantu ku byo tuma haba impinduka. Hari n'uwabajije ati ndabonye akazo ka nyuma nanditse ngo mbega umukuru w'igihugu adafata ingingo yoba by'ukuri ari watwara igihugu cyangwa n'abandi bamugira ko pressure bamutegeka ibyo agira. Yongera ati intwari ikora nk'uko bariko barakora idafata inyishu kibazo na kimwe ibisigaje umwanya ungana gute. Ku cyambere cyo kwibaza ko President Ndayishimiye ari abandi bamutegeka ni kosa rikomeye umuntu byabishikira kiyumvira ivyo bintu. Mu myaka ya mbere ya President Nkurunziza abantu barakoze iryo kosa umwanya munini. Ubwa mbere bavuga ngo Nkurunziza n'umusenzi yari umuntu mwiza yononewe na Rajabu. Nkurunziza tubona arirukanye Rajabu aramupfunza. Mu nyuma ngo Nkurunziza yari mwiza n'umusenzi yononewe na Adolphe na Bunyoni. Adolphe arapfa, Bunyoni niko baragumanye, ariko ishusho Nkurunziza yahavuye atwereka bayisumba n'ibyo twaba turiko turumva. Jewe umunsi by'ukuri naheburiye ko Nkurunziza nkavuga nti nanavyanditse ico gihe nti ndahebuye nta kintu na kimwe atazokora n'umunsi baturira isoko nkuru ya Bujumbura. Bijya bintu mbonye akoze ibintu nkabijya naciye mpebura kuko gufata ugaturira 20% y'ubutunzi bw'igihugu umunsi umwe nta kiba gisigaye. Kwa Evariste Ndayishimiye umuntu yarashobora kugira ati kumbure kuko hariho aho byashika akagira imvugo nziza mugabo ingiro ikamitandukanye n'ivyo avuga. Ngomba ndabwiza ukuri ko Ndayishimiye nawe namuhebuye ijyanyuma ntabona neza ko atana kimwe adashoboye gukora ni muri aya matora. Ibintu yakoze muri aya matora ni ikimenyetso kitabesha ko ata kintu na kimwe adashoboye gukora. Nimba kuzobukwica abantu, nimba kuzokora ubwicanyi bumwe burengeje ubwenge, nimba nta na kimwe umuntu ashobora kwemera kwiba icese kujya hanyuma akaza akabyemanga akavuga ko ari Imana ibikoze, mwitegeko ata kintu na kimwe adashoboye gukora kandi azobikora mu mwanya azoba kihari. Abarundi gusa abatangara bazoguma batangara, ariko abantu ntibitegekwa ata na kimwe adashoboye gukora kuko aravyemanga kandi akerekana neza ko ari amategeko yiwe. Ico umwanya yo bazomara ni iki yaba Innocent Muhozi yaba Leonce Ngendakumana bavuze na Faustin arafise uko yakivuze. Uruhara runini nubwo abarundi babiraba biriko birabako bavyakira. Umwanya azomara n'umwanya abarundi bazoba bagishobora kwemera ivyo bintu ko bibabako. Umwanya azomara n'umwanya abarundi bazoteba kwiyunga no kwitunganya kugira ngo ivyo bintu babihagarike. Niwo mwanya afise. Inzira zishobora guca henshi, bishobora kuzana henshi nkuko byavuzwe. Innocent Muhozi yagize ati n'urugamba rwa gisirikare. Leonce Ngendakumana yagize ati birashobora gufata urugamba rwa gisirikare cyangwa bigafata inzira ya politike, harimo n'ibiganiro. Hari n'abasirikare biwe burya batavuzwemo kuko sinibuka wabivuze umenga ni Faustin yibukije ingene ku ntwaro za kera mu mugango umwe nyene ushobora kuvuga uti Republika ya mbere yari imeze uku, ya kabiri yari imeze uku, ya gatatu yari imeze uku. Hariho aho bagera bakarenza urugero ugasanga no mubi yiwe bonyene baravuze bati ibi ntidushobora kuvyihanganira, bakabanza bakabihagarika. Kenshi bo iyo biciye muri abo baragira ico bakosoye, ariko muri rusange usanga intumbero ikiri yayindi gushika haba inyuma nabo batinda izo nzira zagiye ziracibwa zikabafasha ingene impinduka itindikaza. Ariko impinduka y'ukuri ni impinduka ifashwe mu minwe n'abarundi. Mvuze nti n'abarundi mba ngomvye kuvuga iki? Hariho imvugo nyinshi numva utugwi duto duto usanga twibaza ko ari two twonyene dushobora gukiza igihugu, ugasanga no mu ngendo bafata bavuga bati twebwe turi beza turitunganya turashoboye, bakaca bafata ingingo yo kugwanya abandi bose basigaye. Ubufasha iyo ngingo ntacaba ariko arafasha, aba ariko akomeza bwa butegetsi nyene, kuko ufashe ingingo yo kugwanya abandi bose
ubwa mbere bwo ntubutandukanye na bamwe ugomba kugwanya kuko nabo nico bakora abasende FTD bavuga bati ni twebwe twenyene abandi bose ntibarimwe ntaco bamaze n'ubundi avuga ati je nzokiza igihugu mugabo ni kagwi kanje konyene abandi bose nibabi ntaco bamaze ntatandukanye gose na CNDD-FDD umuntu ashaka ukiza abarundi ni iyi mvugo yo kwa Innocent Muhozi agira ati tuje hamwe dufata ingingo kandi ingingo dufashe yo guhindura nibi ngingo izivuga ngo tuje kwihora ababari bahari ibi ngingo ivuga iti tuje gukiza igihugu ibintu bihinduke tugihe uwundi murongo mwiza abarundi bafatanye nayo uzana inzindi mvugo zose zinzankano agwiza inzankano ntaho mbona ko atandukaniye n'abasendefted kuko ari urwanko nabo bararuzi baragwigisha bikwiye suko gwigishije na bamwe rugwigishijwe n'abandi bica bihinduka biba bisa ku bwanje ni iyo ntumbero y'ukuja hamwe no gufatana ntibisigura gufatana ngo bisigura ngo twese tuba mu kagwi kamwe sico bivuga gufatana n'intumbera hanini Jesi mvuga ngo abantu bacika intege bitunganya umwe wese kuca ashoboye ngo mandakigarukako umwe wese kuca ashoboye nagikore mugabo mu kugikora agume yumva ko aje kugikorera abarundi bose hanyuma ejo atera kwega n'uwundi wese avyumva baje hamwe babikore maze umugwi w'abavyumva ugume wagukuba munini gushika iyo mpinduka ize kandi umuntu agira ijisho ribona ibintu muri rusangi nshatse kuvuga ko hariho ibuye wewe uzana nibuye nuriye ataje mu mugwi wawe giwe naryo nyene rifite ico rimaze naryo nyene ukariha agaciro ivyo nivyo bizotuzanira indongozi nziza vy'ukuri zikiza igihugu nayo ubundi dushobora gukura abasendefted tukazana abandi basendefted babi kubarusha ndayishimiye nandi kuriyo ugasanga twaronse babi kubarusha rero iryo jambo riguma rihambaye umuntu acanishamwe abarundi ntacamaze umuntu yunga abarundi arahambaye tugume kuri aho hantu hanyuma tuvyumve ko impinduka itazizana n'umurundi wese gushika hariya ku gatumba umuntu wese ariko atumva muri no butumwa ntihegere witega ngo ni Innocent Muhozi azobinkorera ni Leonce azobinkorera n'umwe wese muri twebwe afise uruharagwiwe kugira ngo iyo mpinduka ishoboke Ego, Pacifique ntazo murakoze. Reka twakire umugwi w'abantu bane bari ku murongo banyuma Alice nimba muriko muranyumva tubakire kuko dusanga iminota 12 isigaye ya kino kiganiro abaza gufata amajambo mugerageze ntimusubiremwo ibibazo vyabajijwe n'abandi kandi mugerageze gutumbereza uwo mwifuza kubaza. Sinzi uwo duha ijambo ubwa mbere Alice Hakizimana. Ego uwa mbere muri umugwi hanyuma ni François ngira ngo yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe Mekiade acayitegura ikazanura inyuma yiwe hanyuma Jean Marie uza guheza ni muterane François ego murakoze ego ndagize mwiriwe ndahaye mwiriwe abatumire ndetse n'abariko barakurikira ikiganiro mwiriwe namwebwe abamenyesha makuru ku kigoro mwaba mukora kugira ngo dushikirize ibiganiro bijanye n'igihugu cacu ego mutuge kwijambo akabazo mukabaza nde jewe intererano ni nk'intererano ku bintu byerekeye ibinyamakuru ego kuva muri 2015 nta ibinyamakuru ntivyigeze bisubira gukora uko byari bitegekanijwe ariko umukenyuro ubutegetsi bwazanye ubu nimba hari umumenyesha makuru agendera ubuntu mu gihugu c'u Burundi baragerageza ibishoboka byose mu gihe baba babona ko asatira ku bibazo bijana n'ubuzima bw'igihugu anda singomvye kugira ndashobora kuvuga nk'umuntu yahora akora kuri radio Isanganiro yahora akoresha ikiganiro ku nama murabona kenshi yarakunda kubaza ibibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu ariko murabona aho yimuriwe kuvuga ko ahanzwe mu bibazo vya politike ariko murabona ko baca umugani ngo nta muntu avugana injya mu kanwa ico kibazo kirisiguye hama ikindi kibazo ndafise akabazo ngomba kubaza uwo muntu Leonce Ngendakumana
yagwanye intambara nyinshi zo kwishira no kwizana kugira imigambwe myinshi mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu tukaba tubona ko umukenyuro w'ubutegetsi bw'ubu ni ugufata n'umugambwe ukomeye bakawusambura. Aha turarabira kuri senere ukuntu bahaye ujya muntu Nestori yakorokeye mu mutego atarazi, yibaza ngo ariko agwanya Gwasa, oro naho yibaza ko bazomuha igiti kumwe bahenda umuntu bakaba urabona iprodede yo kwambaye ahaga ibiki, ariko murabona ibimushikiye. Je nibaza yuko Leonce Ngendakumana yagwanye intambara nyinshi, akwiye kuja arahanura ayimishuhira muri politike kugira bamenye ukuntu bigenza muri politike, ntibaje mu rukino batazi. Nka Nestori yashoboye kwiba umugambwe ananirwa no kwiba amajwi. Tugira amahoro. Murakoze cyane François no kubaheza umwanya. Ugira kabiri Alice ku rutonde mwatanze ninde? Ego Melchiade yo kugura akamikro kiwe agashikiriza ikibazo ciwe. Amahoro neza ndabaramukije. Niriwe. Mahoro. Ego ndabaramukije n'abatwumviriza ngaha. Nabo bantu baza baradufasha mu gutanga umuco. Akabazo kanje ndafise akabazo kagutse, ndashaka kukabaza abanyepolitike bari ngaha, nibaza karire bose Ngendakumana gusa. Yego. Hanyuma peut-être n'abandi nka bashobora kuza barafasha mu vyiyumviro binabiriye nka ba Pacifique ba Parseme, ngira nabo nyene bashaka kuja guterera mu nyishu. Jefise ikibazo kijanye n'ivy'imigambwe, urabona ko ngaha mwavuze cane ibijanye nuko Uburundi buriko bugira butwagwe byaramaze kuba, urumva parlement yigizwe n'umugambi umwe bugira butwagwe n'umugambi umwe. Nico kibazo kihari, kandi urumva umugani wa sinzi wakivuze Megan Pacifique yavuze ati vyaratebo, bari bamaze iminsi babivuga, bareze igihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabivuga, hanyuma biriko biravugwa. Nego Melchiade mutagarutse ko vyo bavuze, tumbereza akabazo baze kubishura abatumire bose. Ego so ikibazo rero twise n'ikibazo c'imigambwe yitwa yuko ifise imigambi gusubirira opposition. No, yo gusubirira umugambi uri ku butegetsi, donc les partis de l'opposition. Je nashaka kubaza donc umuntu umunyepolitike ari ngaha canke umuntu ashobora kuba bitahura cane, ndavye le système politique y'u Burundi, ndabona yuko vraiment ko donc ukuntu guhera haraheze nk'imyaka itari mike, ubona yuko l'opposition igenda iba affaibli gushika ku rwego rwo hasi gose kabisa. Hanyuma donc vyo kuvuga yuko tuzotwagwa n'umugambwe umwe, donc umugambwe CNDD-FDD uzotebuka ukihariza inzego zose uhereye mu rwego rwa parlement. Donc vyari ibintu biri previsible. Jewe kuri jewe nkoresha amaso yiwanje, vyari ibintu biri previsible. Uravye kuntu bashika kuri terrain, bashobora kuba bakoresha inguvu za politike nyene nkuko bamwe donc abantu babivuga bagira ama analyse, ugashusha mugabo hajya naho nyene naho ufise inguvu za politike. Hariho abantu abarundi bamye bagaragaza vraiment nk'abantu bari donc atari umuntu ufa gutora ku mukingo, donc meme na iprona donc abene gihugu donc abanyagihugu whatever barabagaragaza vraiment ukabona nyine uko ari ntambara bigoye. Ntimurabaza akabazo mufise Melchiade, akabazo mutumbereze akabazo je mfise akabazo ko kuvuga ati est-ce que hariho opposition irafise imigabo n'imigambi kuzotwara igihugu umunsi umwe? Hariho eske ibintu bihari kuko imigambwe igaragaza eske abantu badashobora no gushika muri commune kanaka, badashobora no kuduga muri province, bigumira haji Bujumbura bagira amakomantere ku maradiyo makeya hari n'ibinyamakuru bikeyi bihari. Urashobora kuvuga yuko ejo canke ejo bazova batwara igihugu? Opposition donc imigambwe idatwaye igihugu, ni bande bazotwara igihugu bazosubirira
uwo mugambi umwe ukomeye ushobora gushika twarumvise umukuru secrétaire général w'umugambi avuga ati twese dufise abarepresentants n'abamandateri hose mu makomine yose no ahantu hose habaye hari amabiro de vote none imigambwe yindi donc iri prêt y'ugushika aho hantu hose iri kiritegura ni yahe kuko nitushobora kwamba turiko turavugira ngaha dukritika ata stratégie dufise ata stratégie turiko turategura kumbure baca baza kubishura Melchiades nabo nibaza ko ikibazo cumvikana bashobora vraiment kuvuga ati donc politique tuyitegure gutya na gutya isubirira gutya na gutya sino ata mugambi ukugaragaza vy'ukuri vyo gusubirira umugambwe uburi ku butegetsi ucubandanya akazi kawo ukora neza cyangwa udakora neza. Ego murakoze cyane Melchiades Alice sinzi uwo mwateguye akurikira ukurikira ni Jean Marie yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Ndabaramukije mwiriwe canke mwaramutse mwiriwe cyane mwiriwe aho mperereye na mwaramutse uri bamwe Nagira mbanze gushima ikiganiro n'abagiteguye ni iganiro ciza cyane nshimira n'abatumire ari hanze n'abari mu gihugu baba abari muri politique canke abari muri société civile numvirije cyane ndi mu Barundi baba hanze je mu Bwongereza natangwe gukurikiranira hafi ibyo mu Burundi mu 2015 nubu ndabandanya jewe mu vyampagurukije ni kubera ndi mu bemera yuko demokrasi ariyo nzira ishika mu Burundi igihe izofata imyaka 10 imyaka 100 nta yindi nzira mbona ishika mu Burundi. Ivyashitse rero ivyashitse mu 2015 kuri jewe nibaza yuko twobiha uruhara bikwiye naho tugeze. Je rero aho tugeze ubu ntibintangaza. Ikintu cyambe nagira mvuge. Icya kabiri nagira nshikirize nuko jewe aya matora yabaye jewe narashimye cyane narakengurutse ku buryo yatweretse neza atagukekeranya isura n'ibara ry'umugambwe uri ku butegetsi. Yarakuriye umugambwe uri ku butegetsi warakuriye agashitsi abana bariya kumbure bari bagifise ibizigizigi cyangwa bafise ibyizero cyangwa ibibaza yuko kumbure bazo kubita agashi iburu demokrasi gasubira igafata ikibanza. Ubu twaragiye mu ntwaro y'umugambwe umwe n'amatora azokurikira azobuyo. Icabaye mu Burundi kigomba kibandanya nico no kwita accaparement du pouvoir canke un coup d'état manqué qui a donné l'occasion à un coup d'état réussi. Iyo coup d'état réussi iyo yabaye ni turimwo twinjiriyemwo en parti qui carrément instaure un pouvoir de parti unique igafata ubutegetsi ikabigira progressivement bamwe turorera abandi twizera yuko bitazobandanya ariko birabandanya biri mu bice byose mu nzego z'umutekano mu nzego muri administration mu bisata cy'ubutunzi hose turabona yuko ariyo ntumbero. Icya kabiri nagira nshikirize igituma je amatora nashimye nuko osi kandi yaratweretse na limite ibihengeri na faiblesse ya opposition. Kandi nibaza ko abanyepolitike baba bakera canka bavuba bazohakura ikigwa. Ariko kandi icya gatatu nashimye jewe ndizera ndi mubizera yuko ari Abarundi benshi mu miliyoni bashira demokrasi imbere. Bavuze iby'ubwoko mu menyesha makuru twese twubaha Innocent Muhozi yatanze umwihwezo avuga ati nta yindi nzira mbona ishoboka. Ariko jewe cyo nashimiye muri amatora
ngerageje kuba positif abarundi barerekanye yuko banyotewe demokarasi kandi bakizera igihe izofata. Rero notera intege abarundi bene wacu baba bari za parseme canke bari muri politique ari mu Burundi, abo barundi turatiye intege babandanye. Murakoze. Bazogwanya demokarasi, bazogwanira demokarasi bacishije mu zindi nzira. Jewe ico urugore no kubitira ubutegetsi, umugambi ku butegetsi nuko burya hari ibikorwa bikorwa bikalegitima ibindi. Jewe naho ndashobora kuba mfashe inzira yo kugwanira demokarasi nshishije mu mahoro canke nshishije mu kwihangana, ariko sinzi ko ugwaruka rwa vuba bagifise amaraso ashushe bazokwihangana nka jewe nshaje. Rero iyo legitimate mwebwe muvuze ko mushaje jamani no kuvuga yuko mufise imyaka ingahe? Nzoyikubwira hanyuma. Burya tesi en nombre sinzi ko nshaje cyane. Ego musoze tukiduha ijambo wanyuma ducumye umwanyumete. Turagateze sorezere ko nagera ntango umwihwezo wanje ko nabibona nk'umuntu ari hanze kandi nkurikanira hasi kandi nizera ku munsi uri izina politiki zo demokarasi zotsinda igatsimbatara. Ico nagira nshikirize kandi ico kibazo cambaza umushinga ntahe Leonce ari mu politicien w'inararibonye kandi ari mu gihugu. Mu kintu nabonye faiblesse ya mbere, ennemi numéro 1 de la démocratie burundaise, c'est l'opposition burundaise. C'est une opposition désorganisée, itagendera ku ma principe, demokarasi igwanira itayubahiriza mu migambwe n'amakoalisyo barimo. Ibyo naribonye mu migambwe muri senariye narahaciyemwo, ndi mu mugambwe mu Burundi wa CDP, narakurikiye ntuzenya ingene amatora yagenze, mbere ndabaza nti mbega aya matora tugiyemwo niba twiba tuzokora iki? Ngo tuzobimenya ngo tuzobirabwa ntibazoyabiba kandi ntaco tuzokora. Niko vyagenze. Hanyuma rero hariho coalition Burundi bwa bose. Siyo ya mbere ibaye, hariho n'izindi zabaye. Iyo coalition yavutse mu Burundi ubu abapolitisi haba ku gatwe kabo, haba ku migambwe, haba ku makoalisyo, ngira twese turahuza yuko atayindi nzira ihari ishobora gucika yo gukiza demokarasi abarundi bose tutagiye hamwe. Kuko tutagiye hamwe ngo duharanire demokarasi, nukuvuga tukabanza tugakomeza imigambwe yacu, tukubahiriza demokarasi mu migambwe yacu n'amakoalisyo turimo, kandi tukarondera des mécanismes réels et concrets zituma bibaho kuri iyo demokarasi ntizoba mu myaka 10 cyangwa 30. Kuko umugambo nagira mbaze Leonce rero iki kibazo. Nyakubahwa Leonce, ibi bintu umwehozo mbona mwarawubonye. Ngira yumvise akabazo araza kubishura cyama. Kumbure twoje hamwe mubona bishoboka canke kumbure dukukuruke. Murakoze cyane cyane. Merci beaucoup. Ego. Umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro ni Muterano. Mwiriwe neza. Ego mugerageze gusongora umwanya uri kuragenda uri kuriterera amasaha batumire baba baduhaye kumara ku murongo abari karagenda tumaze kurenza ku minota 5 ku mwanya wahariwe ikiganiro. Ego reka nterere ntarengeje umwanya. Murakoze, ndashaka kubashimira cyane ku biganiro vyiza muri ko murakora. Ndashaka no gushimira cyane abamaze kugira ivyo bashikirije byose, numva umenga bayazi bahuza. Kandi ndabona yuko umenga turafise umwizero yuko baguma hahana nyene bataguma bajuragirika. Nashaka rero guhera ku kibazo ca mbere, nagomba guhera kuri mwebwe. Mwe mudutegurira ibi biganiro. Mbega mwodufasha gutegura ibiganiro tuvuga cyane cyane icokorwa kugira ngo tuve aho tugeze mu Burundi, tukavugana ivyokorwa. Mbega mubona aho biki, nimba ari abantu baza kuvuga bati harakwiye abantu baja kugwana, mugategura uwo bivuga kumbure n'uwushavuga ati oya ivyo sivyo, mugabo tukavuga ibintu vyokorwa, ntitugume tuvuga amakosa ya CNDD-FDD kuko
ico kibazo turamaze igihe kirekire tukivuga twararushe mu bisanzwe hariho n'abantu batarakivyumviriza kuko nico cabazanye. Icya kabiri ndakibaza Leonce nk'umunyepolitike. Leonce arafise experience ikomeye cyane nk'umunyepolitike kurusha benshi mu Burundi tuzi, kandi yagiye mu makoalition menshi, yaragiye mu kibiri muri yaragiye mu kibiri yaragiye muri Burundi mu mizero y'abarundi, yaragiye muri Burundi bwacu, kandi hose ukabona umenga aya makoalition ntaguma ntasbandanye ntashobora. Burundi bwacu sinzi kwiyo coalition yabaye cyo mugomvye kuvuga Burundi bwa bose. Burundi bwa bose. Yego, nashaka nawe ndamusabe adufashe kurondera, ngira ngo ntabazobura abo dufasha kurondera umugwi w'abantu boshobora kwandika neza igituma vyanka kwa ayo makoalition atera imbere nuko abantu baja hamwe. Yego, bavyandike baduhe raporo itomoye, abantu bazoyisome hamwe, duvuga tuti turabonye raporo yasohotse impapuro 50 100 y'igituma abantu vyanka ko baja hamwe n'amakoalition banka ko akomera. None rero mubimutumye kugatwe kiwe canke kwabikorera mu mugambwe Frodebu canke muri Burundi bwa bose? Oya Leonce ndamubwiye nti arashobora no kuvyandika kuko ndaza arabishoboye, mugabo arashobora kurondera equipe bokorana y'abahinga no kugatwe kiwe canke muri coalition arimwo bakadufasha bakazodusorera ikintu. Ntituzoba tubagoye cyane, uzofuma turiha nukuri. Hanyuma Faustin ico nagomba kumubaza sinibaza ko hari ico reka ndakireke kuko Faustin aradufasha cyane nk'umuhinga, muga hari gihe avuga nkaca niyumvira nti ubwo by'ukuri ariko muga baranadufasha kuko ari no mu Burundi, nico gituma nico kibazo nagira ndakireke. Ubwo burya nta na rimwe hari atatuvungurira ko yereko aratubwira yuko ngo za chama cha mapinduzi canke ahandi hantu hose nabo nyene batwaye, yoba ariko agomba kutubwira yuko CNDD FDD yoba imeze nk'iyindi migambwe kw'isi tuzi, ifo yuko ibintu twiga kubinoma uko biri. Murakoze cyane. Nibaza yuko ico ndakibaje ahubwo Pacifique wewe muri experience yiwawe mu byo wagiye urasoma, mu byo wabaye, mu byo wagize gute, woshobora kutubwira ingene umugambwe woronka umugambwe haba mu karere canke kw'isi ugereranya n'ivyo CNDD-FDD yagiye irakora? Ko turakunze kugira kwihenda ugasanga tugombye gufata intwaro nka Republika ya kabiri, sinzi nk'iya mbere siho nari, iya kabiri nari naravutse, iya gatatu narayibonye narayibayemwo, ugaca usanga abantu bakagomba kukubwira yuko CNDD canke amatora yabaye muri 93 bakagomba kukubwira yuko umenga nico kimwe na yobubu CNDD-FDD ukamenga twese twari duciye ubwenge, twarabonye kuri kumbure muteramyingira akabazo mwabajije karatomoye aho mugiye gutwara kanya baraza kubishika. Yego, reka mbaza kanyuma ari nako nza gushika kuri societe civile na Muhozi, ngira nabo nyene na Pacifique nabo nyene arimwo. Ndagomba kubasaba naho bigoye navyo nyene boshobora kudufasha kurondera abahinga bashobora kutwandikira